namaka twama tubona yipasa muri societe tubayemwo aho tubaye aho tugendera ariko je ikintu nsa no bivuga ko ivyo bintu nukuri nasanze c'est pas de bonne manière si ikintu ciza abavyeyi nukuri bariko batwumviriza canke bazobona iki kiganiro ndasavye iyo ni novuga ngo nimwe mu mico atari myiza bien sûr turabona engene ibyo bintu vy'amoko vyaje mu Burundi tubona abahutu abatutsi abatwa ariko nagomba ndambwire abavyeyi nibaza ko ikitoba impamvu yotuma ubuza umwana wawe kuja kurongorwa cyangwa kurongorana n'uwo muntu yarashaka famille religieuse yanje ninyemerera by'ukuri novuga kugenda kwa fronta umukobwa tudahuje idini niyo noba nabonye umukobwa tudasanga idini nka mugomwa ico cimviro kimaze kumvamwo aho novuga yuko biba bigize iki biba biheze My people, dépendamment de où est-ce que vous êtes, ça me manager mu gishanti ya L'Oréal kuri kamera na micro za Gatech TV. Hama uno munsi ni umunsi mwiza Imana yaziteguriye. So ni ca kiganiro canyu, ca kiganiro gikunzwe cyane muri no minsi ni Love Time. Love Time kitwa gishikirizwa na jewe mu gishanti ya L'Oréal chaque vendredi émission ya gatanu Friday. So, my people, uno munsi ise abatumire. Kazi cyane rero turi kumwe na Arsene irakoze shaka uranyita Arsene akisi naco bitwaye. Nice. Bernice Murekerisoni. So abantu beza cyane n'abantu baberewe fusa duhereye kuri Bernice umukobwa mwiza. Urakoze cyane. Barabikubwiye. Yego. Nawe uri mwiza. Naje ndiyo ngenda kujya mwiza. Bernice umukobwa yitwararika, umukobwa azikari mu bigero, umukobwa azi ku mwanya n'umwanya ashobora guhura n'umuntu azomubera umugabo. So aragerageza kwitwararika twamurindira amasare nga kuri 3 ariko aritegura. So Bernice kari bucari. Urakoze gose. Kandi ndagiye ko mwantumiye muri kino kiganiro. Nice sana. Turagiye kwa Arsene nawe n'umusore mwiza mubona neza na neza yuko abushitse no cutest boy mugani ura. So Arsene nawe kari bucane kwirori ry'ubumesha. Jodi. Asante sana bro. Asante sana urakoze cyane. Kari gose rero ni emission ya Love Time. So, igihe cyose mwumvise Love Time mwumva debate. Iyo ndi kumwe n'abantu atari couple, abantu baberewe ariko umwe wese yitahana canke yizanye. Mwumva nyene ko we are going to debate. So, dukoresheje umwanya deba y'uno munsi ni iyihe? Eske abavyeyi bacu canke bari bobera intambamyi mu mwanya umwe canke uwundi mu rukundo? Ego cyane gose shasha cyane ico ndagihamya bro. Bernice cyane birashoboka gute? Bon kuri jewe ngize ico ndabivuga ko birashika ugasanga kenshi bivana hariho usanga abavyeyi bamwe baba bafise nk'abana ugasanga nko muri famille yabo ugati kenshi birakunda kuva ku moko ugasanga abavyeyi bavuga ati twebwe ubwoko bw'abanaka byagenze uko byabaye uko ntidukeneye ko natwe rero mu muryango wacu tuzosanga ubwo bwoko buriko buratubamo ugasanga niyo ishobe kuba impamvu imwe mu mpamvu zituma abavyeyi baba intambamyi iyo ni impamvu imwe hakaba n'ibindi ugasanga financièrement abavyeyi bavuze twebwe n'umuntu akenye ataca afise ugiye kubaho gute baca babona kumenga umwana wabo agiye kubaho nabi agiye kwicwa n'inzara niyo biri mu bintu bituma abavyeyi bashobora kuba intambamyi n'ibindi byinshi cyane vraiment byinshi gose bituma nyine abavyeyi baba intambamyi ku bana babo bituma bababuza kuja kurongorwa. Arsene nawe novuga yuko nkuko Bernice yarabivuze novuga yuko ivyo ni ibintu bikunze kuba canke biriko biraba muri kino gihe cyane muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi. Rero novuga yuko ayo maspe abiri yaravuze Bernice ikintu cereka ikintu c'amoko novuga ni ikintu kigisibije niko no bivuga ni ikintu abavyeyi menshi amafamiye menshi novuga akiboshwe n'ivyo bintu vy'amoko agifatirako
umukobwa arikundaniye n'umuhungu vy'ukuri kandi basanga muri bo barakundana vy'ukuri barumva yuko bashaka no kugira projet ya mariage nivyo barimwo ariko kacu usanga intambamyi ibaye yo kutagira mariage ibaye abavyeyi babo kandi rero ikibi Arsene nuko imisi yose urumva bashaka kubigumiza hagati y'umuryango ntibinasohoka urumva kuko umenga bisose umenga bo baragira isoni iki n'iki ibintu nk'ivyo ariko rero ico kintu novuga yuko nkuko Bernice yatanguye abahanura naje niko novuga nukuri ndahanura abavyeyi bafise iyo nyifato yuko bategerezwa kumva neza yuko isi tugezemwo canke ibihe tugezemwo si ibihe vyo kuvuga ibi vy'amoko n'ibintu novuga ni ibintu usivye yuko ari n'ibintu biducanishamo gusa atanico bimaze novuga yuko nta nico bitwungura kwa aplika amoko ese bitwungura iki bisobanura neza kino kintu vy'ukuri umukobwa yakunze umuhungu bavyeyi b'umukobwa sinibaza yuko mwebwe mugenda mukabuza umwana wanyu umukobwa yikundiye umuhungu motife ngo nibasangiye ubwoko n'ujya muhungu bagira bubakane je novuga yuko ngo Bernice abivuze n'ukuri turabasavye n'ukuri mwe muriko muradukurikirana yuko ico kintu c'amoko vy'ukuri cova mu mitwe yanyu kuko si n'ikintu ciza si ikintu ciza umukobwa yakunze umuhungu reka bubakane kuko novuga ico novuga nuko umuhungu yakunze umukobwa burya Laurier ico nokubwira nuko si papa na mama wawe bazoza kukubakira mu rugo uba watanguye oya ariko mwakundanye umukobwa n'umuhungu ni wewe n'uyo muhungu mukundanye muzogira iki muzokubaka umuryango bisobanura neza rimba ari muzokubaka umuryango sinumva yuko hari uruhara rw'abavyeyi goca ruza kubabuza ibintu vyerekeye vy'amoko ego abavyeyi baduha impanuro vy'ukuri kandi marobona yuko zifasha mu rugo apana impanuro zerekeye ivyo vy'amoko bisobanura neza rero abavyeyi uko muradukurikirana kese usaba abavyeyi b'umuhungu abavyeyi b'umukobwa nimwoba intambamyi y'urukundo ruri hagati y'abana banyu abana barakundana bareke bagire mariage baprepare mariage hama ibintu bigende neza hama ivyo bintu vy'amoko tuvyibagire kuko naho bishobora no kudushitsa atari nico vyonona mu mitima yacu ugasanga bamwe umukobwa ushobora kumwangira umuhungu yikundiye ugasanga mu nyuma mugiye kwasima navuga canke agiye gura n'ibibazo vyinshi agiye gura n'ibibazo vy'amadepression canke izindi ngwara zifatiye kuri ivyo bintu nyene mwamubujije bisobanura neza rero yuko foke yuko murabikibereye ivyo bintu vy'amoko mubisubize hasi ariko mureke vy'ukuri muheshwa abana banyu bashobore kubikora nkuko bavyumva niko nobivuga Bernice nawe uramaze kumva uturorero canke uramaze nawe kuviva muri iyo situation aho umuntu titra kugendera abavyeyi bacu abavyeyi b'abarundi barazi kuraba utuntu n'utundi muvyeyi murundi arashobora kubona umuntu ati oya ujya mu umugenzi gusa hari ikindi kintu kanaka kuronderako rero ukaza wumva hari ibintu kanaka tangiye kubwira kuri uwo muntu est-ce nawe uramaze kuba muri iyo situation canke umugenzi wawe bon kuri jewe ego biramaze haraho umaze kubibona jewe nibirambako nibiranshikira ariko ndamaze kubibona namaka twama tubona yipasa muri societe tubayemwo aho tubaye aho tugendera ariko je ikintu nsa no bivuga ko ivyo bintu nukuri nasanze c'est pas de bonne manière si ikintu ciza abavyeyi nukuri bariko batwumviriza canke bazobona iki kiganiro ndasavye iyo ni novuga ngo nimwe mu mico atari myiza bien sûr turabona engene ibyo bintu vy'amoko vyaje mu Burundi tubona abahutu abatutsi abatwa ariko nagoma ndambwire abavyeyi nibaza ko ikitoba impamvu yotuma ubuza umwana wawe kuja kurongorwa cyangwa kurongorana n'uwo muntu yarashaka motife yuko badahuje ubwoko burya nasanze ikintu kimwe icambere urukundo nasanze nikindi kintu cyane kirengeye ivyo twebwe dushobora kwibaza cyane twe tubona niyo mpamvu rero kuko kenshi twama tubona Arsene yavuze ikintu gikomeye cyane yavuze yuko kenshi turakunda kubona abakobwa benshi bagira ama depression bivuye kuri ivyo bintu ugasanga umukobwa arihevye abona kumengo nibyosa gukunda umuhungu yaramukunda umuhungu yarakunda umukobwa ugasanga mu nyuma umukobwa ntibigenze neza niyo mpamvu ivyo bintu si ibintu vyiza cyane abantu babikora
bakunda kuvuga ngo amase ya kera ntagihoma urutaro nukuri ibyo bintu vraiment bihagarare iyo ningeso mbi abavyeyi ko adukurikirana canke bazodukurikirana ivyo si ibintu vyiza umukobwa yakunze nimba umuhungu yakunze bareke abana bibanire nimba ari byo mwabayemwo muri passé reka gutuma influence kuri relation y'umwana wanyu ngo bitume bigira ikibazo umwana wanyu nimba umwana yakunze mureke ivyabaye muri kahise nibisigura ko bizosubira kuba canke ivyabaye kuri banaka nibisigura ko bizoca bisubira kuba ku bana bawe ego nico numva no bivugako guys nuko mwagiye muravyumva rero que ça soit de la part de Bernice canke Arsène bose twahagaze cyane ku kintu c'ubwoko n'amafinancement genre amafinance ariko hanini numvise bagenda baravuga ku kantu k'ubwoko nivyo turabibamwo canke bitaragushikira hari uwuzi ivyo biba vyarashikiye cyane mu miryango yacu biragoye gose yaba umukobwa yaba n'umuhungu asinagiye aravuga ku bakobwa gusa ariko kandi n'abahungu b'ubwoko X banka abakobwa bo mu bwoko bundi urumva ugasanga rero bigiye bigoragora kungene abo bantu babiri ushobora kubana ariko kandi hari ikintu nanje noshaka kongerako kucerekeye idini naryo muri buze kiki kuri jewe ico no bivuga ko ivyo nayo biri mu maka duhora tubona biba intambamyi ku ma couple bishobora kuba intambamyi ituma abo bantu baba séparés cyo gasanga ntibagize mariage cyo gasanga nubwo boyigira bayigize muri condition vraiment itari nziza ni imwe mu maspe akunda kugaragara ariko vyovyo nibigunze kugaragara gose papa yivyo ariko nivyo uri kumwe n'umuhungu w'umumizire sivyo wewe nta kibazo uri kurabona nta kibazo uri kuragutera ariko iwabo y'umuhungu urazi yuko kuva kuri sokuru wa sokuruza wabo banye arabamizire sivyo none ujya mu mwaka byatsinze nuko naco bintwaye nta kibazo binteye nyamushaka ko tuza mwishengero gusazi dini ryanje Bernice ndakunda Imana ariko ndidini ryanje no musulman genre no muislam Bernice muvyeyi wawe yokwemera shano kuri sindavyibaza umwanya umwe ntavyo yokwemera ariko uyundi mwanya naho erega idini si ryo ryubaka ariko mu bisanzwe je ikintu novuga nimba uri umukobwa nimba ukijijwe ukaba ufise umuhungu mukundana muriko murategura kuzokubaka umumizino deja icambere ubusanzwe bizi ko deja mwakundanye ubizi nimba rero mwakundanye ubizi bisigura yuko ushoboye kwasuma nimba ashobora kuza wewe canke nawe akaza antuka nibaza Lauriere uko biba bimeze nimba jewe nawe dufatanye tugakundana ndakuzi nawe unzi nibaza yuko kuri kote y'umukobwa uko vyogenda kose nimba aba yiteguye ati antuka nimba nja mu ba musulman haba mu musulmane canke nimba umuhungaza nibaza ko kuri kote y'umukobwa aba yamaze kuvyasuma ariko ngaho intambamye naho zihaba mu mafamiye ushobora gusanga n'amafe bagwa ati twebwe ntituzoza ati Bernice wewe ukagenda kurongwa n'uryo muhungu nje sindi ndi mama wawe hariyo ingene abavyeyi barahira b'abarundi mama ati nukuri akaba ari bo waraye mu nda yiwanje amezi 9 nkakumvira igise wewe wa mwana we kugira ubeho nkava amaraso ukagenda kubaka n'uryo muhungu ndakuvumye ndaguciye mu bana guys ibyo bintu biriko birabaho biko two turabibona bireze umugani wa Arsène niwe ariko aravuga bireze cyane Bernice usanga hariyo n'umuntu ariko aradukurikirana ngaho ari muri yo kanyene donc nikihe kintu mu gusozera kino kiganiro nikihe kintu wobwira abari ko baradukurikirana tetwe ko bari muri ayo makanyene tetwe yuko nabonye bari ahantu aho badashobora gutora decision en fait bari muri bacita gute sinzi ngena no cita ariko bari hagati na hagati nibazi ngo bagira uku nibazi bagire kuriya bari muri dilemme voilà urumva ntibabona neza ico bakwiriye gukora soit umuvyeyi umwe yanse umuhungu kubera ko ari mu bwoko bw'abatutsi canke uwundi nawe yanse umukobwa kubera ko ari mu bwoko bw'abahutu urumva ntibasangiye ubwoko canke naho nyene ugasanga umuvyeyi yanse yuko umukobwa wiwe arongorwa n'umuntu kubera ko atakazagira ivyo byose nitwama twahuye navyo ugasanga rero biragoye umukobwa avuga ati none urumva ari muri temps yo gushwazisa elle est obligée de faire un choix umungu akamubwira ati nukuri chérie nje nataco mfise ariko jewe ndabona yuko
nitwifatikanye nitwaba babiri ijambo n'Imana muri asene ngo Imana ihezagira babiri asene bakana bakunda kukavuga rero nitwaja hamwe tunabona yuko mu myaka 5 iri imbere cyangwa mu myaka 10 iri imbere tuba turi abandi bantu ariko umuvyeyi wawe nawe akubwira ati ubuje kurongorwa n'ujya mukene wubahuke sa dawe impuzu zonyene yambara donc urumva uri muri dilemme ntuduco gukora canke kandi naho peut-être yuko uri mu chrétienne uri kuratwumviriza canke un chrétien aussi wakunze umukobwa w'umusulmane ati nukuri nje ndavye imigenzo yiwe mba ndavye kungene yifata njuga mukobwa namukunze kubera ko tutanavyirengagiza hari amafamiye tuzi umugabo ari mu musulman ariko umudamu wako ari mu chrétienne donc ariko ivyo navyo nkuko Bernice yagera bivuga naho nyene hagenda haraboneka tuntu tutubazo mu muryango kera nje naho ranca nibaza none abana bacagira idini ri baragenda mwishengero bonye baje no musigiti donc tutuse nutubaza umuntu ari muri iyo situation ari karibaza so ase na Bernice no musimana nkuko yabadutije bari hano kugira ngo baduterere kimwe canke byinshi mu vyiyumviro kuri solution yiwa uri produkurikira Bernice dukore gute kuri jewe ikintu no hanura canke nka conseil no ha umuntu ari muri ivyo bibazo ikintu ca mbere no mubwira apa yuko dukeneye impanuro z'abavyeyi ariko ifuko uyu muntu yigirira controle mu mutima wiwe mu vyiyumviro vyiwe akaraba eske ikibereye n'icahe ico mbwirizwa gukora n'icahe nimba koko uyo muhungu mukunda sinohanura umuntu ngo muheba kwera ngo abavyeyi ari mu bwoko ubu ari muri ibi mes chers amis ifuko tumenya rimwe nasanze hari gihe rimwe tureka gukora ibintu ugasanga ivyo vyari kuba vyiza kuri twebwe kubera ko novuga gute tutabaye mature tutabaye mature ifoko kumenya kwifatira decision wewe nimba uvuga ati jewe ndi kumwe n'umuntu kandi ndabona ndamukunda nawe arankunda imbere hari projet nininya akwa bon bivamo ngo nikwera abavyeyi akwa bon biheba ngo rikwera ngo mama na papa batagutahura ikintu novuga hari ibintu bimwe umuntu akora bidasabwa ko abantu bamutahura canke bamwumva akaba oblige kubikora ariko mu nyuma bakazomutahura kubera ko atari ikintu kibi ari karakora niyo mpamvu kumbure mama na papa bashobora kuba bafise amarezo menshi kandi kubgabo yumvikana avuga ati twebwe umwana wacu kuja kumwemerera kuja kubana karaba ko nengo nugusuzugurwa menga vyava bizana ibindi bintu ariko nimbura umukobwa uri kuratwumviriza uri kuradukurikirana niwemere kureka kurongorwa ku muhungu motife ngo ntimusangiye ubwoko nimba umukunda ndabisemwe nimba umukunda mama wawe na papa wawe bashobora kuba batariko kandi nitiko turabigisha ngo muce mugenda muwe bakaga umusi ku bavyeyi banyu no sivyo tiko turabigisha ariko ifoko ufata decision nk'umuntu akuze mama wawe ashaka kutagutahura kubw'impamvu ziwiwe ariko nibisigura ko ivyo bintu wewe ucureka kubikora kubera ko impamvu za mama wawe afise impamvu zumvikana kumbure nawe ufise impamvu zumvikana je kubw'iwanje ntuhanura umukobwa yuko yokora ikintu kibereye ku mutima wiwe ikintu yumva abona ko ari sawa akagikora atitaye kuvyo abavyeyi bariko arakora canke umuryango canke saso n'abagenzi biwe je nuko ndavyumva nizo mpanuro mva notanga uwo mukobwa n'umuhungu yumvire cane naje ico novuga nuko icambere na mbere hari ikintu iki waruhereje ko iyi aspect yo novuga y'idini nari bwavugiye ko ariko nshimye ukivuga mu gusozera nta kibazo aspect ya religion novuga yuko nayo nyene novuga yuko ari aspect canke ari urwego novuga nago ruko ruraba intambamyi hamwe rukunze kuba intambamyi muri make religion turakunze kubona nk'umuhungu mu Kristo vraiment abahungu urumva ushobora gusanga hego urakunze umukobwa ntakijijwe umukobwa peut-être n'umumisilmane umukobwa peut-être n'umukatolike uri novuga usengera mu ishengero ry'abakizwa niko no bivuga rero umaze gukunda umuhungu umaze gukunda umukobwa plutôt ugakunda umukobwa wewe novuga uri umuhungu mu Kristo ko turamenyereye hamwe cyane amashengero cyane eka nivuge ko je sanzwe ndi mu Kristo na jewe ndasenga ndemera Imana sanzwe ndi mu Kristo rero uri umuhungu mu Kristo ntangure kuri eglise nyene ibikoreze kumva yuko ogenda kwaduka ukabwira pasteur wawe ubwo ati je ndakundanye n'umukobwa anashaka n'umumisilmane dufata akarorero
ndakundanye n'umukobwa ukamubwira ko ari umumizirimane Mesheri amis novuga yuko iyo ni aspect ya mbere ituma kubwira ati wewe baca baguhagarika mu yandi majambo ati wewe mariage yawe nitwoyehezagira novuga n'umupagane niko no bivuga ko umuntu adakijije wese amwita umupagane umumizirmane umumizirma umuki umva aba ari umupagane bisobanura neza rero kino kintu ikintu ca mbere na mbere kitotuma wanashaka je ubwanje kuko umuntu wese abaho ngene yarezwe famille religieuse yanje ninyemerera byukuri novuga kugenda kwa fronta umukobwa tudahuje idini niyo noba nabonye umukobwa tudasanga idini nka mugomwa ico cimviro kimaze kumvamwo aho novuga yuko biba bigize iki biba biheze ariko par contre ndazi umupapa w'umumizirma afise umugore w'umukristo umugore w'umukatolika umupapa no mu mizirma umugore no y'ikintu mu katolika abana rero cumbaza ati abana bo bica bimerera gute nko byo wari wabivuze abana hari abana b'abakristo basenga novuga mu maeglise nyene chrétienne hari n'abandi bana basenga novuga mu maeglise katolika abandi ugasanga nabakizwa ni kuvuga yuko aho novuga rero mu buryo bumwe canke ubundi novuga yuko ibintu aho bikwiye kuba novuga agrave cyane aho bikwiye gukomera cyane ni kuri part y'abakristo kumva yuko bogenda kugira iki kurongora cyangwa gutwarana n'abaki n'abamizirma cyangwa abamizirmane aho niyo novuga yuko iba ari nka barrière cyangwa frein ifrena bamwe b'abakristo ariko novuga yuko nkuko babayeho no kuri nawe ubwawe naho ubuvyiyumviriye nkuko nabivuze acaza kandi gatima bwa ati eske wowe naho umukunda eske ubona ko kwegera pasteur wamubwira ati je tukundanye nujya mukobwa bimenze gushaka ko dutwarana urazi yuko bidakunda rero imba uzi yuko mu mutwe bidakunda ntibiri gutana umwanya muri ico gihe ucusazisa kugirike kumuheba si naho nyene ubwa ati jewe umukobwa zukuri sindamureka uyu mukobwa rero sindamureka aho rero umva ubugize iki uba wemeye ca kintu bavuga ati kugira iki kutengewa canke kugira iki guhagarikwa mwishengero nuko bimeze rero jewe ifoke abantu tuza turakoresha ubwenge aho urumva hakora iki etike y'umuntu canke novuga iciza no ico umuntu abona yuko ari ciza ya muri make nkuko bagiye barabivuga na jewe numva yuko urukundo c'est au-delà de toute autre chose urukundo ruri hejuru y'ibindi bintu byose mwana wa mama ukumva wakunze umuntu umutima wawe ukabishingira intahe naguye ukumbura bishingira intahe n'ukuri nimukundane ivyo bintu sindinda gusubiramwo bavuze amajambo menshi kandi amajambo menshi yubaka que ça soit ubwoko que ça soit ama église que ça soit idini que ça soit ama finance guys hari abantu tuzi baziranotse nibatanguye ari baziranotse oya batanguriye hasi bagenda baraduga gushika no munsi bafise izina urumva rikomeye cyane so abavyeyi muko muradukurikirana abakobwa abahungu beza muko muradukurikirana ça se fait que uba uri muri iyo situation ça se fait que uzi umuntu umwe canke babiri bari muri iyo situation donc mes chers amis ne vous découragez pas oya imidekuraje nitera intege waramukunze vyasume nkuko Bernice yabivuze waramukunze ico cyonyene kirakwiye urugo ntirwubakwa n'amoko urugo ntirwubakwa ni dini urugo ntirwubakwa n'ama finance non pas du tout ama finance muzo yarondera muri kumwe ariko cane Bernice yakimye yavuze ati ufate decision arongera akaravuga ati nitubagumuye mugende mwubahuke abavyeyi banyu ariko cyane no wabona yuko umenga bigiye hano aho umuvyeyi wawe atari karabitahura kubera ko wavuze aho peut-être ko nawe hari abavyeyi batari karabitahura nkuko murabibasigurira guys mfukame musenge Imana yacu irakora ibirengeye ibyo twebwe tuyisaba Imana yacu irahindura amamentalite y'abantu Imana yacu irakomeye sivyo mfukame musengere umubano wanyu musengere ukungene muko murabibona mwebwe ati Imana twe turabona turi kumye none Imana abavyeyi bacu bitahura gute mbe Imana imiryango yacu bitahura gute ikintu canye cyo stock nkuko ramanda bivuga relation yanyu ntimube babiri mube batatu uwa gatatu si jewe uwa gatatu si Bernice uwa gatatu si Arsène Imana hagati yanyu guys assurez-vous à ce que votre relation soit 3 personnes wewe Imana uwundi hagati
muriko muranyumva neza hama Bernice tugushimire murakoze cyane namwe ko namwanyiyumviri mugasoma kandi mako ego cyane Arsene tugushimire ndabashimiye nanje kandi wari umunezero gukorana n'iteka byo gukorana namwe nje ndaryoherwa gose kandi encore plus nibo bantu tumaze kuronka muri love time turabashimiye kigoro kanyu tubashimire kukungene mwitanga tubashimire kukungene imisi se tubahamagaye mwitaba nuko turabaryoherewe gose Imana yacu dusenga ibahezagire amen 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 haba rero yari love time kuri kamera na micro za Gatech TV and guys turafise promotion ama couple abantu basanzwe ama mariage ama cérémonie yose que ça soit anniversaire d'autres muri Gatech TV turi muri promotion yo gutangura umwaka iyo promotion nayo ngimeze gute umuntu wese adushaka turaza gusiga contact zacu munsi iyo video ngo duhamagara mukatubwira tubafotora kwa gusa Arsene mwavyumvise Bernice mwavyumvise Bernice shooting kena shooting twe Gatech TV muri uku kwezi two dufotora kwa gusa two dufata amasanamu kwa gusa kandi uko mubibona dufata amasanamu meza cyane so guys another day kuwa kangahe kuwa gatanu wundi vendredi cyane Friday n'abandi bantu tubishimire cyane Imana twonge turabashimira abatumire bacu ko naduteye iteka so guys peace out